Bavukanyi bene wacu muri hirya no hino ku isi mudukurikirana kuri no murongo wanyu wa televiziyo, turabaramukije amahoro y'Imana. Turizera yuko mukomeza kugubwa neza n'ibiganiro vy'intungamagara turiko turabashikiriza. Uno munsi tugiye kubandanya ivyo biganiro tuganira ku bijanye n'amagara yacu. Twifuje kubigisha canke kuganira namwe ku bijanye n'imwe mu ngwara zihari kandi zikomeye. Uno munsi twifuje yuko tuganira ku ngwara ijanye no gukama amaraso iyo bita anemi. Mwese murabizi yuko bishika umuntu akagira ingorane yo kugira amaraso make, ugasanga biranasabye ko bamutera amaraso. Muhora mubibona hirya no hino mu mavuriro, mu madispensaire n'ahandi. Mbega biba vyagenze gute abo bantu? Mbega twabafasha gute mu ngaburo hamwe no mu miti kama? Mukurikirane kino kiganiro kiraza kubafasha cyane. Rero nkuko musanzwe mubizi, ibyo kujya twihereza birahingurwa mu mubiri, bikanozwa mu mushishito, mu rutoya, hanyuma ibyo tudakeneye bisa nk'ubucafu redeshe bigatakara, ariko ibindi vyangombwa dukeneye bikinjira mu mubiri kugira ngo bize bihinduke ibiza gutuma tugira ubuzima. Mu byo dufungura rero bigizwe n'indema mubiri, ibinure, isukari, insanganyangaburo, ivyunyunyu n'ibindi. Harimwo bimwe muri byo umubiri ukoresha ugahinguramo amaraso. Navyo ni ibi bikurikira. Icyambere ni icyunyunyu fere. Icyunyunyu nivyo bita sere mineho, hari ubwoko butandukanye bw'amasere mineho. Iyo sere mineho canke ico cyunyunyu fere ni kimwe mu bintu umubiri ukoresha mu gutuma haboneka amaraso. Icya kabiri nico twita vitamine B9, vitamine B9 ariyo mu yindi mvugo bita acide folique, hamwe niyo bita vitamine B ya 12, vitamine B12. Ivyo bitatu ndababariye: icyunyunyu fer, vitamine B9, vitamine B9 hamwe na vitamine B ya 12, vitamine B12. Ivyo bitatu nivyo bituma turonka amaraso atembera mu mubiri wacu. Igihimba mu mubiri gisanzwe gihingura amaraso ni igihimba bita umusokoro w'amagufa. Iyo uvunye igufa canke ukarimena rikiri iryabazwe vuba, urabona indano utuntu tumeze nk'utuntu tw'utunurenure, nitwo bita umusokoro w'amagufa, mu gifaransa bita moelle osseuse. Nibaza yuko benshi muhora mubona amagufa murabizi. Rero iyo moelle osseuse, umusokoro w'amagufa, niwo udufasha biciye kuri bya bintu bitatu: icyunyunyu fer, vitamine B9 na B ya 12, gutuma turonka umubiri uhingura ibyo bita globule rouge, ari byo mu kirundi twita amaraso atembera mu mubiri wacu, hanyuma agatuma ubuzima bushoboka. Kubera yuko ikiremwa cyose, umuntu cyangwa igikoko, bitagira amaraso ariko aratembera mu mubiri, ubuzima ntibushoboka. Rero ayo maraso ahingurwa buri munsi. Hanyuma amaraso yahinguwe, abahinga mu vy'amagara batwereka yuko azunguruka mu mubiri iminsi ishika 120. No kuvuga iminsi 120 iheze, ayo maraso acasaza agahinduka nk'ubucafu mu mubiri, hanyuma umubiri ukayasohora mu buhinga bwawo bw'ukuntu usohora ubucafu, ivyo bita metabolisme du corps. Rero byumvikana yuko buri munsi amaraso arahingurwa kandi amaraso arapfa, kuko buri munsi iminsi 120 irahera bivanye naho twahereye guharura, ngira muravyumva. Ico gikorwa rero cyo guhingurwa kw'amaraso buri munsi agakora no gusohora ayamaze gupfa yabaye nk'ubucafu cyama kiba misi yose. Buri munsi agakora no gusohora ayamaze gupfa yabaye nk'ubucafu cyama kiba misi yose. No kuvuga umusokoro w'amagufa n'ibindi bihimba bibijejwe bibandanya gukora buri munsi kugira ngo bikunde turonke amaraso. Rero kugira bagutore yuko ufise amaraso make biba vyagenze gute? Hariho indema mubiri itembera mu maraso ijeje kujana impemu duhema oxygene mu maraso no mu bice by'umubiri. Iyi ndema mubiri bayita hemoglobine. Iyo hemoglobine rero niyo bapima bakaraba urugero iriko mu maraso. Iyo basanze iri munsi y'urugero rusabwa, kiba ari ikimenyetso cy'uko bya bintu bitari globule rouge byagabanutse canke bitariko biragenda neza mu mubiri wawe. Batwereka yuko hemoglobine y'umuntu mu bihe bisanzwe
itegeza kuba hagati y'ibiharuro 12 na 18, minimum 12, munsi maximum hejuru 18. Iyo rero bagupimye bagasanga hemoglobine yawe iri munsi y'ibiharuro 12 na cyane cyane munsi ya 10 kumanuka, kiba ari ikimenyetso cy'uko wagize ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri wawe. Ariko ivyo biharuro birahindagurika bivanye n'igihe hamwe n'ikibanza, nk'akarorero nk'abadame bibungenze, abana, abantu bakiri bato, abari mu bihe bidasanzwe, birahindagurika mugabo amoyene muri rusangi nivyo ndababwiye. Rero iyo usanze ufise ikibazo cy'amaraso make utegeza kwihuta vuba kwa muganga, kuko amaraso agabanutse ku rugero rwo hasi cyane ushobora kugira ingorane zikomeye. Ariko kandi mu gihe bitarakomera hari ubufasha bushoboka biciye mu ngaburo no mu miti kama nkuko tuza kubibamenyesha. Igihe umuntu yagize ingorane y'amaraso make agira ibimenyetso bikurikira. Icya mbere, aragira indihaguzi z'umutima, palpitation cardiaque, kubera yuko umutima utegeza kwihata ugatera cyane kugira ngo bikunde utwo turaso duke duhari utunyanyagize mu bice byose by'umubiri. Icya kabiri, umuntu aragira ibintu byo guseruka ku mubiri, ugasanga umubiri w'umuntu kumbure wahora utagase afise ifreshere asigaye ari umeze nk'umuntu ajonjogoye, umubiri ugaseruka, rimwe rimwe ugasanga umubiri usigaye umeze nk'umyokagurika n'ibiki, ku buryo ubona ko ku mubiri we atameze neza na gato, bigaragara yuko afise ikibazo mu mubiri wiwe. Icya gatatu, uwo muntu arakarirwa n'ibizunguzungu cyane, le vertige. Kenshi ugasanga aragira ibizunguzungu yicaye, ahagaze, ariko aragenda. Hanyuma aragira ibintu byo kuremerwa mu mutwe, akameneka umutwe, mbere kenshi akagira ibintu by'iminzerere yo mu matwi, le bourdonnement d'oreille. Rimwe rimwe ugasanga mbere biramubangamira cyane ku buryo yama yumva mu mutwe umengo ntibimeze neza. Uwo muntu kandi yamarushe, agonyokewe, acitse intege, nk'iyo agiye urugendo runini amaguru agasigara agenda arakuta byanka, umenga amaguru araboshe, umengo nibiti, kubera yuko amaraso atari karashika mu mitsi, mu bice byose by'umubiri, na cyane cyane ibihimba biri kure y'umutima nk'amaguru, ubwonko, amaboko n'ibindi. Ibyo bimenyetso nivyo bikunda gushikira umuntu afise ingorane y'amaraso make. Iyo byakomeye harajyamo ibintu byo kudahwa, vomisuma, byo kutakaza ingufu, umuntu akabagoyigoyi, akaremba, ku buryo nyine bamutera amaserumu nk'umuntu yasinzikaye cyane, byatewe n'uko yagize ikibazo cyo kugira amaraso make. Ibyo bimenyetso rero iyo ukunda kubigira cyangwa iyo ubona wabigize, ni byiza yuko ucunyara agasaba akagupima bakaraba ko udafite ingorane y'amaraso make kugira ngo bikunde bagufashe. None rero umuntu bishika ryari ngo agire ingorane y'amaraso make? Biterwa n'impamvu nyinshi, zimwe muri zo nizi zikurikira. Icya mbere nuko mu ngaburo y'umuntu haba haburamwo bya bintu bitatu twabona bituma turonka amaraso: icyunyunyu fer, vitamine B9 ariyo bita acide folique, hamwe na vitamine B ya 12. Mu gihe mu byo twihereza twabuza izo ngaburo, no kuvuga ngo tuca tugira ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri wacu. Ariko kandi hariho n'igihe bishika ugasanga twafunguye ibintu birimwo ivyo bintu bitatu ndababwiye, mugabo hakaba ikibazo cyuko bidahingurwa neza ngo byinjire mu maraso, no kuvuga mauvaise absorption intestinale, kuko nababwiye yuko ibintu dufungura biranozwa mu mushishito, hanyuma bigeze mu mara hakabaho kubisikanya kw'ivyinjira mu mubiri biza kudufasha kuronka ubuzima n'ibihinduka ubucafu. Iyo rero habaho ikibazo cyo gutuma nka vitamine bambe icyunyunyu fer kitinjira neza mu maraso, ntikibe absorbe, cyangwa iyo B9 na B12, umuntu atagira ingorane yo kugira amaraso make. Iyo rero nayo ni ingorane ishobora gushika bitewe n'ibibazo biba byabaye mu mubiri. Ikindi gishobora kubituma ni igihe twagize nk'ingorane yo kurwara nka infection mu maraso, ziri ubwoko butandukanye, nk'iyo bita toxoplasmose cyangwa ingwara bita drepanocytose. Ni ubwoko bw'ingwara iyo wazigwaye ziza kwafekta cyangwa gukora cyane ku bijyanye n'ihingurwa ry'amaraso, ugasanga ntirigenze neza, maze tukagira ingorane yo kugira amaraso make mu mubiri wacu. Ikindi gishobora kubituma ni nk'igihe byashitse umuntu akabaho mu gihe agwaye nk'ingwara ituma ava amaraso, nk'akarorero ku badame mugo bose ingwara iyo bari mu kiya gihe cy'imihango yabo, hariho nk'abagira ingorane yo kugira ivyo bita hypermenore, no kuvuga bakamara iminsi myinshi mu mihango kandi bakava n'amaraso menshi. Abo barashobora kugira ingorane y'amaraso, cyangwa iyo bakomeretse ukava amaraso menshi,
canke ari iyindi ngwane yose yatumye habaho gutakara kw'amaraso menshi bitari ngombwa, ico gihe uragira ingwane y'amaraso. Ikindi gihe bishobora gushika umuntu akagira ingwane y'amaraso make ni bihe aba arimwo bitandukanye bindi, nk'akarorero nk'umudame yibungenze aragira ingwane y'amaraso kubera yuko umwana bafise, murazi yuko umwana aba ari mu nda ya nyina agaburirwa na nyina biciye muri cya gihimba bita uruzogi, cordon umbilical. Mu gihe rero nk'umuvyeyi ivyo yihereza bitabiguriyemo fere nyinshi, ugaca usanga iyo fere nke aronka ayisangira na wa mwana wiwe, ico gihe arashobora kugira ingwane y'amaraso make. Nico gituma uzosanga abavyeyi benshi bibungenze usanga bagira ingwane y'amaraso make, bikarangwa no kwama barushe, batagira akayabagu, badendebukiwe, amaguru ugasanga yaravyimbye, kandi aho yavyimbye ufyonze ko hakaca hasigara ari nk'ikinogo kikaza kuvayo haciye umwanya munini, ni ikimenyetso cy'uko abafise amaraso make n'ibindi. Izo mpamvu rero nizo kumbure novuga, ariko hari n'izindi umuntu atovuga muri kino kiganiro kigufi, mugabo izikunda gushika nizo nkuru muri zo nige nahereyeko yuko mu ngaburo yacu usanga icyo cyunyunyu fer, vitamine B9 na 12 zitaboneka. Ayo niyo makoze canke ibituma bikunda gushika canke bikunda gutuma tugira iyo ngorane yo kugira amaraso make. Iyo rero ukunda kugira iyo ngorane ukamukama amaraso bakayagutera mugabo ntibihere, ukamugira iyo ngorane canke naho utoba wamuyigira mugo bikaba byagushikiye, urashobora kwifasha biciye mu ngaburo no mu bintu kama, naho utoja kwa muganga kandi bikagenda neza cyane. Muti vyogenda gute? Icyambere nuko uca unyaragasa ukarondera ingaburo igwiriyemwo icyunyunyu fere, ukacihereza, ukihereza iyo ngaburo ku bwinshi kugira ngo bikunde icyo cyunyunyu kiboneke, huko icyo cyunyunyu fere nico cyambere umubiri ukeneye kugira ngo uronke amaraso. Hanyuma ukacurondera n'ibintu ukwihereza birimo vitamine B9. Ngiriye ko ndababwira kubijanye na fer tuyironka mu bintu bitandukanye, mu byo kurya na cyane cyane nk'ibinyantete n'imboga zimwe zimwe hamwe n'ivyamwa. Mugabo hari ibintu nobabwira umuntu yoca arondera vuba na vuba. Rondera ubwoko bw'imboga bita beterave. Beterave abayizi ni cya kindi kimeze nk'igitunguru gitukura, murakibona kuri no foto. Hanyuma iyo beterave woyivanga n'ibindi nk'ikaroti, ukaca ufata iyo karoti n'iyo beterave ugakora umutobe wavyo. Umutobe w'ikaroti na beterave ukozwe ni ukuvuga ugafata nk'ikaroti nka 10 zimeze neza zikiri nshasha, ugafata na beterave nka 3 canke 4, ukabironga neza byose mu mazi ashushe. Hanyuma ukaca ubisya kuri babandi bafise twa tumashini dusya imboga n'ivyamwa bita blender canke mixer, ukabisya. Utafise utwo tumashini urashobora kubikuba kuri rape karoti, kuri tujya dutoboro duto ukaronka ibintu bimeze nk'ibivurugu, hanyuma ukabikanya mu gatambara kameze neza k'akaniro katagira ibara, ukaronka umutobe wavyo. Uwo mutobe ukaca wihereza ubwo nyene utarigera uwushira ahantu ngo umare umwanya, canke ubitse naho ukawubika muri firigo mugabo icometse iri ku muyaga nkuba, kuko atari uko iyo ji yawe cyabononekara. Uwo mutobe wa beterave ni karoti. Icyambere beterave itunze icyunyunyu fere cyinshi, ikindi kandi itunze ibintu bita betanole n'ibindi bitandukanye biri muri beterave bidufasha cyane mu gutuma umubiri uronka amaraso n'ingoga. Karoti nayo ifise vitamine A na vitamine C. Izo vitamine nazo zidufasha kugira ngo icyo cyunyunyu fere uyihereje gishobore kwinjira neza mu mubiri, no kuvuga absorption, kiraba absorbe neza kubera vitamine A na C bidufasha kw'ivyo bintu, hanyuma bikaca bigenda neza mu mwanya muto umubiri ukaba uri kuraronka amaraso neza. No kuvuga iyo jus ya beterave hamwe ni karoti ni ingaburo ihambaye cyane ku muntu yagize ingorane yo gutakaza amaraso menshi canke agwaye ingwara yo kugira amaraso make. Ikindi mu bindi bintu bitandukanye dushobora kwihereza, hariho ubwoko bw'ikimera bita hozera, mu kirundi twocita urusera. Murakibona uko kimeze, gifise amababi atukura n'utuntu tw'udushurwe dutukura, bitunze cyane ibintu bituma umubiri ukora bya bintu nababwira bita globule rouge biduha amaraso. Iyo hozera rero
ushaka yuko bigufasha n'ingoga woyivanga n'ibindi bintu bibiri. Fata amababi hamwe nayo n'utwo dushurwe twa rozera byumye ubivange n'amababi y'ivoka yumye. Ushobora no kuvanga kandi n'amababi y'igisuru yumye. Ivyo bitatu, rozera, urusera, amababi y'ivoka hamwe na ortigrande aricyo gisuru, ukabivanga ugakora icyayi cyavyo. Ni ukuvuga ayo mababi yavyo urayahingura akaba agafu kameze neza, kameze nk'amayani, hanyuma ukaza uranywa icyo cyayi. Ivyo bintu bitatu biri mu bintu biduza amaraso n'ingoga navyo, ku buryo nk'igihe uba watakaje amaraso ari ya mihango ku badame, wagize igikomere ukava amaraso menshi, cyangwa wagize ya ngorane ya infection cyangwa ibindi byatuma ugira amaraso make, mu mwanya muto, mu gihe gito, mu minsi mike usanga amaraso yaduze ariko rugero rwiza. Bya bimenyetso byose wari ufise byerekana ufise amaraso make byaheze. Igihe naho ufise ingwara yo kwama ugira ingorane yo kwamukama amaraso byama biza kumure bitewe n'impamvu utazi, cyangwa bitewe na za ngwara nababwira bita drepanocytose n'ibindi, woca ubyihereza igihe kinini ukamara nk'ukwezi, amezi 2 unywa icyo cyayi cya rozera, amababi y'ivoka hamwe n'igisuru. Ivyo ukazura bifata ufatana na ya jus ya beterave hamwe n'ikaroti, biraduza amaraso neza ku buryo usanga iyo ngorane yaraheze. Ariko icyo nababwira ni gikurikira ku bijyanye na za vitamine B9 hamwe na B12. Kuri B12 abazi iby'ikiganga murabizi yuko B12 ntiboneka mu ngaburo ziva mu bimera, le vegeto, iboneka mu ngaburo ziva mu bikoko. Aho byose byumvikana yuko ufise ingwane y'amaraso cyangwa inyama nyinshi n'amata kumbure. Ariko ubushakashatsi bwa none abahinga mu by'amagara y'abantu nk'umuhinga bita George Pampronahoje mu gitabo yise Croquer la vie, hamwe n'abandi baganga banditse igitabo bise Physiologie de la santé, berekanye yuko abantu batihereza inyama, amata n'ibindi nta ngorane yo kubura amaraso bagira, kubera yuko vitamine B12 itaboneka mu ngaburo z'ibikoko. Berekanye yuko umubiri urayihingurira biciye mu dukoko tuba mu rukuru bita bacterie intestinale. Mu rukuru bita koro harabamwe ubwoko bw'amabacterie meza, hamwe n'ibindi bintu biba mu kanwa bishobora nabyo ne guhingurwamo vitamine B12. Ivyo biba mu kanwa hamwe n'ayo mabacterie yo mu rukuru birahingura vitamine B12, hanyuma ikaca ibikwa mu gitigu, umubiri ukazoza urayikoresha igihe ukenewe. Ni ukuvuga mu gihe umuntu ari mu vegetarian, no kuvuga ati hereze inyama n'amata n'ibiki, ntazagira ubwoba ngo yahava agira ikibazo cy'amaraso make, ngo yahava avura vitamine B12, kuko ubwo bushakashatsi bwa none bwabo baganga nababwiye mbere n'abandi bemeza yuko umubiri ushobora kuyikorera kandi kanatsinda. Uzurabe abantu baba vegetarian batihereza ivyo nta ngwane y'amaraso make bagira. Kuri icyo nishatse kukibabwira kuko benshi barafise ayo makenga. Hanyuma kuri vitamine B9 iboneka nayone mu vyamwa, ikaboneka mu binyantete nka sesame, soya, ingano, iraboneka no mu mata y'inka, iraboneka no mu bindi bifungwa bitandukanye. Nayo mu gihe wihereza ivyo ukayironka ku bwinshi, ukaronka na ya fere na vitamine B12 umubiri wikorera. Kuri babandi baba vegetarian kubarya inyama bobo n'ibindi biva muri izo rumva barayironka ku bwinshi, amaraso biba bimeze neza. Rero kuri iyo ngwara no babwira yuko nayo itotera ubwo umuntu, kubera biciye kwizo ngaburo zibirinda babwiye, iyo jus ya beterave hamwe na karoti, iyo tisane, icyayi cha hozera, amababi y'ivoka hamwe na ortigrande, igisuru, ni imiti myiza cyane ku kibazo kijanye n'amaraso mu mubiri wacu. Mbere n'abadamu bibungenze no bahimiriza ndabakundisha ivyo bintu yuko bo vyihereza, kuko bobo kenshi baragira iyo ngwane y'amaraso bitavuye ku bugwayi, ahubwo bivuye yuko baba bakeneye amaraso menshi bivanye nuko bayasangira ari babiri, bo kwihereza ivyo bintu cyane. Ku badame n'abakobwa bagira ingorane yo kujya mu mihango bakamara igihe kinini, hypermenore, bo kwihereza cyane icyo cyayi n'iyo jus birabafasha cyane kugira ngo bikunde barekipere canke bagarukane amaraso baba batakaje menshi muri icyo gihe. Nundi muntu wese yagize ingorane y'amaraso, haba kuyava canke kugwara ingwara ituma bagira amaraso make, iyo jus n'icyo cyayi ni byiza cyane. Si no kubagwaye gusa no kubutagwaye kubyihereza kugira ngo atume ibijyanye n'ihingurwa hamwe n'ibijyanye n'amaraso mu mubiri wiwe ngena atembera urugero yaronka ko bigende neza, ntigera agira ingwane y'amaraso
yovyihereza, kandi ni vyiza cyane, nta ngaruka bigira kandi birazimbutse ku bakeneye kubigura, ku bakeneye kuvyihingurira biroroshe. Ni ukuvuga ni ingaburo muti nziza cyane ku bijyanye n'indwara y'amaraso. Ikiganiro cyacu no musigarukiye ngaha, dukomeze kubipfuriza ikaze mu biganiro byacu by'intungamagara, dukomeza kubashikiriza kwino shene yacu, kandi dukomeze kwipfuriza amahoro n'amagara meza bose badukurikirana bari hirya no hino. Imana ibahezagire.